umuhaye ikaze mu bugingo bwawe uramwakira kandi cyo gutwenza Yesu uyu munsi ntagenderera umuntu umwe kera hoho yaganira nabo bahuye ntiyashika hose ariko uyu munsi abana n'abantu bose kandi bakabanira icyarimwe rero ingeso yakunaniye icyago cyakwizingiyeko muhikaze muhe karibu mu mutima wawe nukuri muri iyi Bibiliya hariho benshi tuzi yagiriye neza hariho umuntu yitwa Lazaro yitwa Zakayo murazi ko yari umutoza kori yari yaragesheje abantu yarabasahuye yarasubiriye ariko agira inyota agira inzara yo kubona Yesu agira inzara yo kubona Yesu nawe aramwiyereka amaze guhura nawe gusa icyabaye n'igiki ngo Zakayo yaciye yitahura arabona intege nke ziwe arabona amakosa yose yakoze aravuga ati uyu munsi ndasubiza ibintu byose abantu nasahuye ati ndabaha n'inyungu n'indishyi y'akababaro ndayicirako akunzi ba Holy Canaan TV ni umunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza urera kandi uragororotse izina ryawe ni rukundo kandi n'inteturuye ugirira neza abana bawe uko bukeye nuko bwije natwe turi mu bagiriwe neza Mwami Imana kuri uyu munsi kuko watuvye turi bazima duhema umwuka wawe kandi Mwami Imana turiko dukora n'igikorwa cawe turabigushimira nyaguhoraho. Rero Mana y'amahoro ndasenga n'abatabitahura bahabwa imbaraga zo kumva urukundo rw'Imana n'imbabazi twagiriwe nawe Mwami. Shimbagizwa nyaguhoraho kubwo imbabazi zawe n'urukundo rwawe rw'inshuti y'abana bawe urakoze ni mu izina ryawe ryera senze nizeye kubyumvise amen amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ijambo rivuga ngo ukaba ufise inyota iyo ari yo yose icyaga icyo ari cyo cyose cyakwizingiyeko imika Yesu mu bugingo bwawe. Haleluya. Hakaze Yesu mu bugingo bwawe. Yesu arifuza kukugirira neza. Yesu arifuza kugutabara. Yesu arifuza kugukura muri iyo migozi urimo. Yesu nta n'ikindi cyamuzanye abantu b'Imana. Yesu yazanywe n'abagwayi. Yesu yazanywe n'abafise ibibazo. Iyi se abona irimwe amahoro Yesu ntiyari kwirirwa araza ariko icyamuzanye yazanywe n'abazimiye yazanywe n'abarushe yazanywe n'abago yazanywe n'abababazwa kugira ngo abahe akaruhuko. Haleluya. Muri Kristo hari akaruhuko, muri Kristo hari amahoro, muri Kristo hari kunyugwa, muri Kristo hari gutabarwa. Haleluya. Rero reka dusome ijambo ry'Imana dusome ijambo ry'Imana muri Yohana n'igice cya 4 dusome murongo w'13 n'uw'14. Yesu aramwishura ati unywa kuri aya mazi wese azosubira kugira inyota ariko unywa amazi nzomuha ntazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe byose ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Haleluya. Unywa ku mazi Yesu amuha uwimika Yesu mu bugingo bwiwe amumara inyota abantu b'Imana amumara umva icyago cyose cyamwizingiyeko. Iyi nkuru ngira murayizi ni inkuru y'umusamariya kazi. Uyu musamariya kazi neje bundi twaramuganiriye ko yari mu makuba yari mu marushwa yiba abagabo babandi yari umuntu wari marginalize ataja mu bantu ariko ahuye na Yesu aribona icyaha ciwe ibona intege nke ziwe abiha Yesu. Yesu aramutabara. Yesu amugirira neza ahinduka umuvugabutumwa uwo munsi nyene kuko yahuye nawe kandi akemera kumuha ikibanza. Umva uyo Yesu abantu b'Imana n'ubu ari kumwe natwe niko yatubwiye ngo ndagiye
ngo ariko sindabasiga mwenyene, ngo nzobana namwe, ngo nzobana namwe gushika he, gushika ku mpera y'isi. Bisigura ngo umuhaye ikaze mu bugingo bwawe uramwakira. Kandi cyo gutwenza Yesu uyu munsi ntagenderera umuntu umwe, kera hoho yaganira nabo bahuye, ntiyashika hose, ariko uyu munsi abana n'abantu bose kandi bakabanira icyarimwe. Rero ingeso yakunaniye, icyago cakwizingiyeko, muhikaze, muhe karibu mu mutima wawe. Nukuri muri iyi Bibiliya hariho benshi tuzi yagiriye neza. Hariho umuntu yitwa Lazaro, yitwa Zakayo murazi ko yari umutoza kori, yari yaragesheje abantu, yarabasahuye, yarasubiriye, ariko agira inyota, agira inzara yo kubona Yesu, agira inzara yo kubona Yesu. Yesu nawe aramwiyereka, amaze guhura nawe gusa icyabaye n'igiki, ngo Zakayo yaciye yitahura, arabona intege nke ziwe, arabona amakosa yose yakoze, aravuga ati uyu munsi ndasubiza ibintu byose abantu nasahuye, ati ndabaha n'inyungu n'indishyi y'akababaro ndayicirako, ati ndafasha n'abakene, ndafasha n'abakene. Ntushobora guhura na Yesu ngume kwa kundi. Wowe uyu munsi inzoga zarakoshe, waragerageje, kandi n'ukuri biragoye mu nkomezi z'umwana w'umuntu pe, biragoye, kuko zishobora kumva n'ukuri urashaka kubona umuntu arwaye igitigo, abaganga bakamubwira ati hagarika izo nzoga zirakwica, ariko zikamunanira guheba, kandi atari uko yiyase agasofa. Ariko dufise umwami atabara, dufise umwami muhikaze gusa. Aravuga ngo umva, tera intambwe imwe gusa, izindi ngo 99 ni jewe. Haleluya. Wewe ugurura umutima, ari ku muryango w'umutima wawe, ariko aradodora, akeneye kwinjira, kandi niyinjira ntagusiguko. Oya, ntagusiguko, arakumara iyo nyota. Abandi urumogi rwarabishe. Ndetse avuga ngo ndi ku muryango, ndashaka kukubohora, ariko ntaguforce, kuko narabivuze, twahawe ububasha bwo guhitamo, twahawe ububasha bwo guhitamo. Uhisemo urupfu, uzopfa. Uhisemo ubugingo, urabuhabwa. Mwugururire gusa, agufitiye imbabazi nyinshi, agufitiye urukundo rwinshi, arashaka kukugira. Nta kindi cyamukuye mu ijuru, yazanywe no kubohora abantu, yazanywe no gukiza, yazanywe no kuzimurura abantu, yaje gutanga ubugingo. Haleluya. Kandi ngo abutange busagutse, kuko arazi neza ko iyi si umwansi ari muri yo, ayikoramo amabi menshi. Haleluya. Ariko umwizera ntazopfa rubi. Haleluya. Itabi ryarakwishe, ariko murazi ikintu banandika ko n'uwari koza ryandika ko ari uburozi, ariko bikakunanira kuri hebo. Ariko umuntu w'Imana nagira nkubwire, uyu Yesu ni wamwimika mu mutima wawe, inyota arayikumara, ntusubire kumva ari kunukira, ukumva ari kunukira, rikwicira ubuzima, rigutera amakanseri. Yesu arahari pour toi, arahari umva. Kandi umva, ni ku muntu wese Yesu ntatoranya ku butoni. Umwakira wese, umwimika wese aramusanga. Uyu mudamu yagiriwe neza n'umwami, aramuha ku mazi y'ubugingo. Ubugingo buratemba, umwiza warutwikiriye ubugingo bwe ukugwaho, amurikirwa n'umuco wa Kristo. Nawe uyu muco wa Kristo nuwakurasira, ivyo byakunaniye urabigendera hejuru. Oh, haleluya, urabigendera hejuru. Umuntu agapfa kica ubuzima bwiwe, siwe, ntabariwe, birumvikana, ntabariwe, kuko nta muntu n'umwe atikunda. Ariko force umwasa afise, wewe
uri munsi y'ubushobozi bwiwe, uri munsi y'ubushobozi bwiwe. Ariko Kristo nta kintu na kimwe kiba hejuru yiwe, nta mwasi ari hejuru yiwe, nta cyago na kimwe, nta na kimwe adashoboye. Rero ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, hungera kuri we, agutegeye ibiganza, avuga ngo umuntu wese arushe, aremerewe, umuntu wese afise ikintu camugoye nakinzanire, niteguye kumugirira neza. Ariteguye inshuti y'umusaraba, ariteguye kukugirira neza. Mugerageze urabe. Haleluya. Mugerageze urabe. Hari n'abantu barabakubwira ati ngo umuntu akavuga ngo mwami barakuvuze, narakumvise kenshi, ariko ndakeneye kukubona, unyiyereke, uriho nyiyereke. Nukuri arakwiyereka, nukuri arakwiyereka. None ubwo buzima urimwo, ubwo buzima ubayemwo bw'imiruho, bw'amarushwa, burakunezereye. Hari uwitanze kugira ngo agirire neza abantu bose. Aragutegereje. Haleluya. Aragutegereje. Uyu mudamu yahindukiye aho nyene. Ibyo yahora atinya kujya, yaratinya kubonana nabo. Ubwoba bwaraheze, isoni zarashite, ibintu byose bigenda neza. Haleluya. Haleluya. Yamamaza amakuru masha ko yabonye umuvugishwa, yabonye umuntu w'Imana, yabonye Mesiya. Haleluya. Nawe ni wamwimika mu mutima wawe, imvuga irahinduka, ingendo irahinduka, ivyakugendera hejuru abigendera hejuru, nawe utanga ruvuge ngo kubera iki natevye. Nta muntu numwe yamwimitse mu mutima wiwe atarogereta igihe yatakaje. Ariko ico ndamukundira, haleluya, abatanguye mu gitondo n'abatanguye ku mugoroba bose bahembwe kimwe. Haleluya. Ubugingo budashira n'uwariwe wese. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mwami wanje sindambirwa kugushimira, uri mwiza uragahezagirwa. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe uzifitiye abantu bose, kandi ico ndagukundira, we ntutoranya ku butoni nk'abantu. Ugwishiriza imvura yawe ababi n'abeza, ukakiriza n'izuba ryawe bose. Mana ndasenze ngo iri jambo mwemwe yarariherekeze, rishike muri iyo mitima yose. Mwami Imana irushiremerewe, ihingure Kristo umwagazi w'Imana nzima, kuko iyo nta mundi mugamba afise nuwo kugirira neza abantu b'Imana gusa. Uragahezagirwa, izina ryawe nirishimwe kandi ryubahwe na bose, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, ngira umunsi mwiza.